Wait, Dad. Dad. Nimoni. Jaje ninone kutari ndisi. Ideni? Nakupitia je? Ka Kadeni. Bana bakutihenze. Nawe banukoresha limited. Ndayikoresha limited. None Kadeni ninde nize wenyene ka Kadeni. Nize wa Kadeni. Ura Kadeni? Ndararindiriye hariya mu biro ko muzosemwe abayinite kugira ngo nigishure ndabura. Nanenze kubaronda ngo muyame mfise urubanza muhira. Impere y'ibya impene zitatu ngo magira ubanza go gusohora bavatse. Oya. Nagashanu zuko hari ubukena ariko. Impaperi ndari. Gaburazi ko toratwibye tutiri burashidushikiye. Oya mwaratebetse. Wewe Kadeni wasengira haciye nk'amezi atatu. Nturasuramwe n'ini teleme ngo ndiri. Amahera aragoye kuronka kandi nuko mu. Erega sinda yasigara. Ntabwo rabanye. Wege ndari ku biro byanyu. Oya nje kuvanda barindiriye ku biro byanse. Erega none nuko ndabaronda barindira hari amaga byase kwihangana kwase. Nakuntu wambare na Kadeni mifone yi wawa mezi ndi. Ura bace wiha ni panga tebereta bamaje yo muri yazide. Nako tamayira fi. Impa. Oya gerageza. Rama kwanza gyacu abayo ayuhera ibimperanye. Zebangita Kadeni. Uda Kadeni horuvuga ni jewe. Wewe uteka Kadeni? Ni jewe Kadeni. Haja muhora muri sana ma message yose abarizo ndiko ndakwandikira. Oya. Mugana amahera Kadeni. Meranye udemi. Singaya ni demi. Ni demi. Nako tamayira fi. Oya gerageza rega simba gana yatwaye. Simba gana yatwaye kweli. Nibice bingana nazo. Urufata kungufu n'amahera mfise. Je bumviriza none kuya kuresa baragohewe. Sewe simba ga utamaye Kadeni Umviriza basi. Yakumara maza mu bara. Sibyo? Reka basi menda kwigihumbi. Hanyuma ico kindi gihumbi naco uza kuyatora. Reka kwanza manze mbikaya. Ariko singere atakwiye amahera. Uburumikira nyingwati. Ngwara kudandaza ubona cokurana n'igihumbi. Basi twanda kwaka. Akakamera karimo bajana. Ako ni kavara. Nivyo mbona bivara basi ibirato. Chake na miguru wazi. Ibirato none gasaza. Wataka Kadeni ubona. Jamviriza. Mugatworoherezanye mugatworohereza tutaba kufima na mangoro pati. Zewe ndakaye ndarurigwa mu kanwa. Zewe savuye ndurigwa mu kanwa kandi ntizukire kiva amaraso sindemera. Mbona nisakanye gene. Nyambura buntwara. Oye bwo ntibupfara. Ndagwa kimwe. Umakimwe zewe. Umeme mgende maguba. Ambura nikindi. Hanyuma Kadeni kawe karaheze. Karaheze zo kwa. Biguze ibihumbi 200. Nzoza kubiro byanyu byari miteye. Nkasanga wakigurishe cyangwa gishe umugora ngo acamba. Sewe nubwo wonyandikira ajya nyene muramwandikirana ku Kadeni. Ucambira usanga. Ibyo bizogufungisha. Yego sawa nta kibazo. Bizogufungisha. Hariho nundi ngiye kuraba hiye. Naba yawe nkeneye. Ugenda ngambe yamuriza kumabaye. Ugomba mperekeje. Aranitse imberegete ngo namenye. Kisuma. Sha. Jene barangi by'amahera. Sha mugaba Kadeni wenga nenda gafisi. Hariyo ahubwo gusa rero muko tuzaturatiba kuriha muga ibirato byanje ibihumbi 200 ku Kadeni k'ibihumbi 200 ibintu birabaho. Gut. Sawa. Ka Kadeni kutaka amali. Kai. Wewe warari Kadeni usovunira agati mu ginyo rero bazangurira rangi. Ucuzura cungana ni seconde zibiri ko ziheruwe mu telefone. Ubu nza guhikangura bamaze kuyatwa. Rega je sindatahurije no kurambwiye. Wowe nta Kadeni wowe umfitiye wewe. Wewe none we ntari mitero ukoresha. Cyenda yifise limite. None nta Kadeni kawuja Kadeni muhora muvugana kuri message ninde sitewe. Nitse ujya Kadeni. Nubu uri mu telefone. Rero ndabarindire kubiro ko muyanzane akajya Kadeni ndabura. Ubu ndaze ngaha kubarondera kubera mfise urubanzo ejo. Imene yavyaye zitatu. Ngomba ngira urubanza go gusohora bagatse.
ntare rero mbeheranya ngaha nari story ko ndayibagiye urupapuro we buriko nizana na 10 turamire neza heranye rufu 3 ibumbi bitatu ntare ntayo mfise umve nta mahera siga ndakubwiye ko mfise ikibazo narekare warobona nza kugurondera ino sindarandirindirira mubiri ntayo mfise oya yempa nenda yakureye impa kugerageza je nta sindayasiga Jina mahera afise ahubwo wewe byo yakuzanira oya Wese nakufise mu telefone Kadeni oya Nzobana ndaguterefone ahubwo se wabukirima gitwarana uzonyandikira message hajyanye no ku Kadeni none umuntu ibintu bitatu nyene ndabikura he impa none wayakoresheje iki Fisi igihumbi ofisi igihumbi cyahe ayo debire nayo aya byombi bibiri nzoba ndayagura ego kwera ndarahiye zewe ndarahiye sivaga natwaye ibintu bihwanye nayo mahera none ukunda mwe muraza mukajya Kadeni iki kintu bampaye rero cyo kukazi nibaza ko ari imifino oya si mifitino si mifino ni mpaka muyampe erega nayo mfise mu oya tsana buruzana ibirato basi naka telefone ujya telefone gasinda guha ubona cyo kimeze ahubwo wegenda tuzohurira hanya muhugo zewe yoshirane mankoro ni demira sigaye zewe ndagufimye ndakudase toroshye ingorane turamufuniko y'itelefone mani ibirato umufuniko kugwa demira eka kwanguha ibirato naguze 4 utwara kuri 200 n'ukuri oya reka kwanguha wagenda utwara umve sindabidandaza uzonyandikira message ajya ku Kadeni ati Kadeni sana bya birato se ndabiza nushuma demire wayarose homboka tora ikirato kimwe ndikimuga tora kimwe zo ndikimuga none umuntu erega ibintu byose bikumva sana homboka bitonyene nakibidakuha kera hariyo twuma twisire mu nabe ahabyase dad oya muntu reka twumve Akadeni ukamaranya amezi angahe nta mezi abiri ahezuka amezi abiri yonyene muntu nicengena miguru waje siraha mwarabonye bya Kadeni ko ari gupfa kuyoragura zewe Kadeni ngomba bakorere ko nampaka murajye ubugeni bugasami mushira agati mu ginyo none untwari birato kwera sawa rero ahubwo we tuzorondera n'undi munsi fasha umutwe ewe mana isinijuru Ntaguma ntwaro Kadeni nkaryoherwa kumbe Kadeni arabaho antwaye uturatu nyuma ndabigenza gute telefone yewe mana yanje sinijuru we frere bit wahano nigega soya mbwa oya nkama batamajana abiri yoza komba frere gute sawa ni imporo ibyanyu mwe bimeze gute byanje byakazi giye mwe muraza ngaho ka Kadeni gute jemheranye mugabo reka kwigira nze bazebe ebana je ni mukazi reka kwigira nze bazebe frere nene wunzi munzi awe naho ndakuzi reka kwigira nze bazebe ndarenze kurutora ka Kadeni ki sigura neza man reka je ndi mukazi none wari ukora salimitere limitere nayikoresha none Kadeni ninde si jewe kajya Kadeni muhora mwaka ni jewe mbandi mu biro ndokwerekana amanimero nkoreshe ibi biharo je mparura akanyerere amajana 8 akanyerere indwi diyeze uyu ni wewe none si jewe ajya ama message yose mwandikira na si jewe Petri gani mu muji aha washitse beti kandi wewe aha rero jewe rero amadokima bampagerera ya uri kure yasuzugura none urazo watumbere urusuzugura zomureke usuzugura kampuni je urazi akazi nkora wewe urazo watumbere wowe ndabonye imengoro muyede wowe mbonye imengoro muyede ngaho Peti umvirize ico ngomba ndakubwire nkuva ngaha oya basireka ibyo by'Akadeni tubyiho ndakubwiye ngo ntuva aha kuko jewe byari mitere byiki ndabizi wewe ntushaka kumbwira ngo ngura Kadeni uriko uranyescroka ibirato kwanza ibirato ni gwawe
ibirato atari na bishasha bikuye hiyo ivyo ntibikuraba se gusa ndahevye Kadeni ndagahevye mazo mpibikuranga umviriza mpibikuranga zokaranga muri hanze zina ryarafudi mazo wicara tuheze byacu byose mazo wicara mpibikuranga ibinda mpibikuranga karanga muntu yarafuditse telefone oya reka muzehereka zana ibikuranga telefone banze yizana ibi byose shira oya rekera oya rekeraho shira hasi shira hasi reka muko urashaka kwese kwa kandi ukumuri Maza murakenda muhana. Uyu muhungu. Kubuye muzuru. Nida ubisiga kubuye muzuru. Nida ubisiga kubuye muzuru. Uyu muntu nje namufasha. Mutekereze. Mutekereze. Tutekeze dutwaye byatwibye. David. Ibikara mbiri byose atwama heri kamambira amatelefone byose adutwaye. Wesa muhungu. Munike. Abraba. Abo bafitse Kadeni. Akadeni yabivye ikamba mbiri n'amahera amuri bafise hari ibintu nahuja wagisuma urazi ngendere bigeye uyu muhungu ashikiye nga ambwiye ngo bibona ko ari umwese ngo no muri mitere ngo na Kadeni natubwiye ngo ndi wawe ndi njyana wawe karabiri antwara umufuniko wa telefone antwara igihumbi akubwiye iryo jambo yego wayitwa Kadeni Ebaka ngo bisimugere wo muzuru bako ako bisimugere wo muzuru nabonye bakamuzengo bame ukamugire oya tekereza oya subizire we kya muntu wese ishafise shiwiwe kiri ngaha umuntu nagukubise ikofu mengo ni nkubi gukubise mama hera yanje umufuniko wa telefone batanga ivya mama hera ni telefone ngiye yivyumu Shiranga. Subiza ha. Muhammad. Efrari yo si wanyu. Shiraha amahera naguhaye mu maboko yanje. Shiraha. Oh, yenda yagipenye. Umbiriza sister. Weya kujanga. Yanyivye igihumbi. Wewe. Igihumbi n'umufuniko wa telefone. Iyi telefone. Umbiriza pete. Iyi telefone tora. Nindishe kababaro kiwanje. Ngire mu idandaze. Kandi mushe mutamba. Imani kuheza giye. Uyu jewe. Uyituma duheze. Imani kuheza giye. Oya. Namwe murakaze. Oya. Urakoze cyane. Urakoze. Nuko Imani kuheza. Ega nico twabereyeho. Yego. Tugaze gutunganiza abantu. Pete ya. Ngoma ndaguhanura ikintu kimwe. Aha, iyo ufatirwa mu yindi kati wacupa. Ibi ni ibintu bibi. Urashaka kwitwaza ibintu byari bitere. Iyi ni shiramu ikomeye. Je niko ndahanura abantu. Aho bo babari babe maso. Aba escrow nk'aba bari. Aho usanga ufise yindi miko. Oya reka. Ukara wenyene. Eka numusesere bofofaza. Abantu bose bafise amatelefoni babe hange. Cyangwa ngene. Pete. Wala kunduhifo.